turarangije iminsi 5 uko mubivuze mu rugendo kwa nyakubahwa mugenzanje ajejwe ubushikiranganje bw'uburimyi mu gihugu ca Republika Demokratike ya Kongo, aho yari yateye iteka igihugu, agatera iteka igihugu cacu, agatera iteka n'ubushikiranganje turongoye kugira ngo dushire twihweze kandi twongere dushire mu ngiro ivyo banyene cubahiro abakuru b'ibihugu byacu by'u Burundi na Kongo. Urugendo rwabaye mu kwezi kw'indwi, aho habaye amasezerano yo gufashanya mu bisata bitandukanye, n'igisata cyacu turimo kitibagiwe ingene twoteza imbere iki gisata c'uburimyi n'ubworozi hagati y'u Burundi n'igihugu ca Demokratike ya Kongo, kugira ngo tubivyazemo umusaruro abene gihugu bacu bahatorere akoyokwe. Nakengurutse kuko ubwa mbere bwo yavuze ati abantu bakunda kuja mu bihugu byo hanze iburaya n'ahandi ngo bagiye kwigirayo kandi bagasiga ibyiza ngaha mu bihugu byacu byo muri Afrika. Kinja kabiri nuko iyi minsi yose tuyimaze ku rubuga iboneye yuko koko abene gihugu bari ku kivi, twabashize mu makoperative, hanyuma tukaba himiriza gushira amatongo hamwe, ku murazi yuko igihugu cacu c'u Burundi nta matongo y'ikirenga gifise tugereranije n'igihugu kibanyi ca Kongo, ariko babonye yuko byabariye amahirwe igihugu ku buryo ubu tugezaho twihaza mu bifungurwa, nabo bagikura indya cangwe ibivuye mu bworozi babikura hanze. Eka mbere nk'Kinshasa usanga babayeho muri ubwo buryo. Aha naho ku nkengera dusangiye, aha ku nkengera z'ibihugu dusangiye, abene gihugu usanga bazi Burundi gusumirayo ibifungurwa. Tuti rero none ico tubuza ko tuja hamwe kugira ngo kumbure ayo matongo manini yo mu gihugu kibanyi ca Kongo tuyavyazemo umusaruro dufatikanije n'abahinga biwacu, kugira ngo twihaze natwe twongere duhaze abene gihugu. Ikironi cyo yari yashatse kubanza kuja kuraba ku rubuga, twagize amahirwe yo gutanga raporo, kuko mu gitondo twakiriwe na nyine cubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi, hanyuma turaheza turamuha raporo y'ivyo tugize mu minsi, hanyuma turamwemerera yuko tuza kwicarana kuri no muhinga mu nivyo twakoze, kugira ngo rero tuze kuyaga dushira hamwe, tutayaga amajambo gusa ariko tuyaga ibijanye n'ibikorwa vyokorwa. Na nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi yamukengurukiye, kandi arakenguruka ubwira bwiwe, kuko yari gushobora kwizira aho kuja mu bene gihugu agaca yigumira ngaha mu hoteli, akaba ariho tuza turahurira kugira ngo tuyage. Ikiro yagikengurutse cyane, yabonye yuko twamaze guca ubwenge kandi tubona iyo tuja. Yadutekereye impanuro, dusaba yuko twokorera hamwe kandi twocungera neza ubu buryo duhabwa na bo dusanga imigambi y'iterambere bwitirirwa bene gihugu, kugira ngo tubanze duca inzira y'ingene ubwo buryo bwoza buje gukora. Aha rero mu byo tugiye twumvikanye, twabanje twese gushima ingene twakoze mu mwumvikano, kandi n'ingene asanze iki gihugu cacu Burundi kimaze gutera imbere cyane muri iki gisata c'uburimyi n'ubworozi. Turumvikana yuko nk'ibyo dufitiye uburenganzira, kugwiza umwimbu, kuwubungabunga, kuwuhingura, yuko guhanahana ivyumviro biciye mu bahinga bo mu bushikiranganje turongoye, ibi tugomba guca tubishira mu ngiro n'ingoga, naco gituma haca
dushiraho umugwi w'abahinga ngaho iwacu mu gihugu cyacu Burundi na hari iwabo mu gihugu cyabo ca Kongo kugira ngo batugire urupapuro rw'inzira ingene ibi byose tugiye kubikura mu majambo tubishire mu ngiro. Hanyuma twanavuze nyene yuko twokwigira hamwe ingene ayo matongo dushobora kuyabyazamo umusaruro ariko ku neza y'ibihugu byacu kandi no ku neza y'abene igihugu bacu. Iki naco nyene bagiye bagifashe nka nkama, ariko murabona yuko hari igihe bikenera bagenzi bacu bo mu bushikiranganje bw'imigenderanire kandi urumva ni ibyipfuzo bya bategetsi bo hejuru abakuru b'ibihugu. Niki nyene twabonye yuko naco nyene tugiye gucicarira kugira ngo tugishire mu ngiro. Ikindi murazi yuko hariho imigambi dusangiye iterambere nk'ikigo Irazi kiraturaba twese, ariko kubera kahise muzi neza nikiriko kirakora. Tugiye kubonana vuba na mugenzanje uyu nyene wo mu gihugu ca Kongo, hanyuma turabona ingene twabonana n'uwo mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo kijya kigo Iraze gisubire gukora tukivyure. Niki tugiye tugishize muri gahunda ya hagufi. Ikindi murazi yuko dufise umugambi wo muri kano karere mufashwe mu mugongo ni banki y'isi yose mu gihugu ca Kongo. Bashizeho uburyo bungana n'imiliyoni 150 y'amahera y'Abanyamerika, i Burundi miliyoni 76 y'amahera y'Abanyamerika. Hakaba hari imigambi dusangiye, hakaba hari n'imigambi rero dutegerezwa kuja hamwe kugira ngo tuze turaraba ingene iriko iratera imbere, kuko nkuko twabivuze aya mahera abagenewe leta y'u Burundi. Nico gituma nk'abashikiranganje utegerezwa kuyakurikirana neza ko ariko arabyazwamo umusaruro. Naha rero tugiye twumvikanye yuko tudatevye mu kwezi kwa mbere tuzoca dusubira tugahura, hanyuma tukaraba urwo rupapuro rw'inzira ingene ruriko rurashigwa mu ngiro mu byo twumvikanye.